turavye ingene rigurana ry'abantu riko ragenda mu ikomine yacu ya Kabarore naho mu ntara tutarabambere bafise abanyagihugu benshi tubona yuko bishobora kuba ibintu bigoye cyane kuko tugize mu ayene tubona yuko umugore umwe wo muri komine ya Kabarore avyara abana indwi mu gihe mu 98 umugore yarageze ku bana batandatu n'ibice bibiri tugize mu nta mwana w'igicari mugo ni kwibiharuro bimeze ariko uyu munsi ageze ku bana indwi murumva yuko rero ari kibazo dukwiye guhagurukira hakiri kare kugira ngo dufate ibishoboka byose kugira ngo dushoboye kubyara abo dushoboye kurera n'igihugu gishoboye kurera. Hano bagire ko mu mwaka wa 2008 abanyagihugu muri komine yacu byari mu 32 na 33 twari tugeze ku kilometero kwadarato kimwe abanyagihugu amajana 310. Uyu munsi mu mwaka wa 2017 tugeze ku banyagihugu 79 n'amajana 206. Tugeze ku banyagihugu amajana 345 ku kilometero kwadarato. Murumva yuko muri iyo myaka 8 mu ikomine hiyongereye ko abantu 17,143. No kuvuga abanyagihugu 2,143 abana bavuka ku mwaka 2,143 mu ikomine. Aba nabanditswe ko n'abandi bashobora kuvuka ntibandikwe mu bitabo ndangamuntu bya komine. Tukabona yuko rero mu gihe tutohindura ingendo n'inyifato mu mwaka wa 2025 tuzatugeze kwa banyagihugu 98 n'amajana 493. Nukuvuga ku kilometero kwadarato tuzatugeze kwa banyagihugu amajana 492. Aha rero iyo turiko turabiharura dufata abanyagihugu bari mu komine tugafata no ku buringanire bwa komine yacu nayo itarenza kilometero kwadarato amajana 2 n'ibice 19. Aha rero umwogero urimwo na yandari irimwo n'ikibira kirimwo ijya mitumba yose yuko amabuye irimwo tuba twagabuye yuko najya kwibuye hari umunyagihugu azohaba. Bona yuko rero mu gihe byo bandanye uko ushobora gusanga tugize ikibazo kirekire cyane. Ahantu babwiye yuko kugeza ejo hahise twari dufise abagabo 10,801 hari abagore 13,063 abahungu hangiye mu miyabaga batarubaka izabo twari dufise abahungu 28,068 abakobwa 27,274. Ni kuvuga bose hamwe dufise abahungu tugiye mu gitsina gabo 38,869 abagore 40,337. Murumva yuko rero ingene biriko biragenda mu gihe bizoshika aba barenga ko nabo bagashaka ingene biyungunganya murumva ko ibintu bizohava biba birebire cyane kubera abantu rero bariko baragwira. Twabwira yuko n'imigambi yuko kugira duhanganwe n'ico kibazo nayo iri kuyaja mu ngiro. Murazi cyane cyane kenshi yega abanyagihugu benshi rimwe na rimwe usanga ari umugisha mugabo iyo bakora mugabo ibingorane iyo badakora. Murazi igiti kiritwa bahaye turafise abanyagihugu bashika 29,000 bajya badakora ataco binjitse barashaka ko bakora uko canke kuriya mugabo ntaco binjitse mucamona yuko ni cari kibazo. Ariko imigambi y'iterambere iri kwirategurwa na cyane cyane mu gukingira ibidukikije guca imikobiko ku mitumba kugira ngo tube yuko isi ndimwa twosubira tukayinagura.